murarushigikiye murashigikiye inzego z'umugambwe iyo kongere murayikeneye. Inyuma yaho hari abanywanyi b'umugambwe FNL basavye ko umukuru w'umugambwe yotunganya ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yamenyesheje ko iryo koraniro basavye ritari rikurikije amategeko kandi ko bafashe ingingo yo kwirukanwa mu mugambwe. Bazogaruka ari uko basavye ikigongwe. Nkuko yabimenyesheje 5 muri 12 bakaba bamaze gusaba ikigongwe. Dukorera mu muco, dukorera ku kintu kigaragara, nta mugambwe n'umukorera ku nsaku kirazira. Twebwe tukivyumva barajuragiza abantu bakavuga ngo biro politique comité exécutif barimo kugira ngo bikunde babumvirize. Murabonye comité exécutif, murabonye biro politique. Rero twe twari turindiriye yuko ikinyoma gikubitirwa hashashe ukuri kukaja habona kugira ngo ntazavuge ngo twarabiyumviriye twarabikenze. Iyo dufata ingingo ku mukeko kumbure twahava tuja mu ikosa, twase no kuja mu ikosa turi umugambi dushaka ko ikosa ryagirwa warikoze. Twabakwiye mu mugambwe vyisunza amategeko kandi komite nkuru y'umugambwe yeje kuvuga yuko ingingo yo kubakura bayemeje ko mugabo nibasaba ikigongwe bakavuga igituma bari bahuvye gutyo bikagaragara neza ko ivyo bavuga vyumvikana ko tuzobigarukana muri komite nkuru y'umugambwe igaheze gatohoze karaba igaheze gafata ingingo. Suko mu bintumye suko mu bintumye ngabo bati ingingo yo kubahagarika kubafuta nibiragumaho gushika basavye ikigongwe banditse kandi bavuze icyayi batuye. Ubwa mbere bari 12 mu nyuma harabasavye ikigongwe. Abasavye ikigongwe rero turindiriye ko dushira ico gisaba cyabo mu biro bikuru by'umugambwe kuko nibe bifite uburenganzira. Ivyo navyo nivyavuga biti ico kigongwe turacemeye tuzoheza tubamenyeshe mugabo abo tuzi ubunye twakuyemwo nabo indwi. Tugaba twagira tubabwire ko uwararongoye umugambwe mu Kirundo wewe ntiyatsinyo gusaba ikigongwe ku telefone nkuko ariko arabigira we yishikiye no ngaha ngo yari ngaho onye yasokoye mu Rwandiko araho ahaguruke mubone yanabagira ngo kandi arababwira neza yuko bari basinyishije baberetse urukaratasi rutarigo mu nyuma bo baca basinya ku rukaratasi bo baberetse urukaratasi rutarigo bati twe dusaba inama umukuru w'umugambwe yuko yotwakira. Babona gusaba umukuru w'umugambwe ko abakira n'ibintu bisanzwe. Umwe mu basavye ikigongwe akavuga ko babeshwe. Kugira ngo rusinye hariho ubusanzwe turongoye yitwa Ezekiel niwe yari prefocale mu barongoye umugambwe mu ntara. Niwe hamwe na Prosper w'Ibujumbura yadusavye ko tutigeza gusinya kuri urwo rupapuro kubera ko umukuru w'umugambwe twosaba inama nkuru y'umugambwe kandi ko aduhenda ko abagize ibiro bikuru by'umugambwe bamaze gusinya hasigaye twebwe gusa. Badusigura ko iyo kongre yoba kugira ngo umukuru w'umugambwe aduhe umuco ku bibazo bimwe bariko baratubwira mugabo dusanga navyo nyine n'amanyanga. Mwomenya ko abagize amakomite y'umugambwe FNL mu ntara bagiye bashize umukono ku ngingo bari bahejeje gufata.